umuntu azofatwa yivye amahera ya leta ategeza kubaza kuyazana ho kare yavuga ngo nzoyiba bace bamfunga imyaka 5 nzoca ndayarya mvuyeyo nico itwa batatinya kwiba mugo ndakubwira nti imbere yuko uje imbere y'ubucamanza banzo yazana tubanza kugurisha inzu yawe tusubize mu kigega ca leta ry'amahera hanyuma kubera wivye ucuje imbere y'ubucamanza rero mugabo cagera ca leta cyo cyamaze kuronka nubu hajya ndazi igitebeje yuko abapfunzwe bagiriko ikigongo hariho uwatojwa amande ategeza kuzoyariha aho ntazova yatayarishe nazo bari mu basohoka abanza yarihe uwivye abanza kubiriha ni hazovayo nico ituma mura twitonze twiko turabandika neza hajya ahora habaho n'utuntu tudatomoye kuko kare bagira icya kigogo cy'umukuru w'igihugu hagaca haba umuguca ugenda kwiga abosohoka wewe umpaye imiliyoni 10 ugaca wisohokera utarurimwo ugasanga uwundi aciyagubaye mu kibaza cyawe kugira igitigira ikigume kingana uwari gusohoka ntasohoke hagasohoka utari gusohoka mugo nababwiye nti nsinya kujya batanga amapete mu gisodari gipolisi n'amazina y'abasohoka biri kumwe